Reka tugaruke ku matransfer arimo yaraba, harimo na transfer ya Nico William yarayipfuye. Ibintu byaraye bidutunguye bitungura na FC Barcelona, ibintu atari yabwiye FC Barcelona, ariko n'ibintu yaje gushira kuri social media bitungura Barca cyane. Natwe byaradutunguye cyane kubona Nico William ataza muri Barcelona, bari bavyemeje byose byakunze, ariko ku munota wa nyuma biza gupfa hejuru ya Barca idafite amafaranga yo kumusinyisha. Si amafaranga byatumye deal ya Nico William ipfa. Saga ya Nico William yari maze kugera ku kigero 90% kugira ibi. None se kakubaze ko Nico William yari yifuza kwinjira muri Barcelona, none iki cyari kibuze kubera ayinjiremo? Ni Nico William utakunze kuja muri Barcelona. Nico William wenyine niwe washatse kuguma muri Atletico Club Bilbao. Utibagiwe Nico yavuze wenyine ngo iwe naguma muri Espagne ngo ntayende ekipa zokinira atari Barcelona. Rero ibyo byaraye bihindutse, ni Barca yarayitunguwe cyane, itari bizi ko Nico William yakora biriya bintu. Ni Barca yari izi ko Nico William ari umukinyi wabo wo muri Seziza, aho Nancy Flick yatangaje aravuga ati ko ndabona Nico William tuzokorana pre-season. Ni Deco wari wagiye Bilbao kumvikana. Deco yatangaje ko saga ya Nico William igeze ku kigero cya 90% gukunda, ariko Nico William arabatungura cyane ejo ababwira ko atazakinira FC Barcelona. Cyari mbonye ni faranga babuze kuko Nico wenyine yari yabyemeye ati ngo mwebwe imba muri tayari kunyandikisha muri La Liga no muri Championa ndi tayari zoza, ariko Barca iyo bakaza kuvuga ngo ibo ngo babanze bategereze bamare gukora indi mise yabo cyangwa basohore abandi bakinyi kugira nawe abone kuza. Safaranga Barca yari yabuze kuko Barcelona yari maze no kwishura amadeni yari ifitiye abarimo Lionel Messi na ba Philippe Coutinho. Ni Barca yari yiteguye kugura buri mukinyi wese ku giciro ariho. Urumva Nico William yaraye asezereye, baronse amafaranga, babonye amafaranga bayishura abakinyi madeni bari bafite, ariko ubu nta amafaranga bafite yo gusinyisha abandi, bisaba ko basohora bamwe abandi akabona gakuza. So ni Nico William batabuze ifaranga zo kumugura. Nico William bari bamaze kumvikana na FC Barcelona ko agomba kugurwa, ariko Nico William arabatungura, nakubwiye ko byatunguye FC Barcelona. FC Barcelona yabibonye kuri media kuko natwe twabibonye kuri media. Ni Nico William utari wabwiye Barcelona ibiha bigenda muri Bilbao, aza kubatungura sinya amasezerano azomushitsa mu 2033. Abakunzi ba Barcelona baraza kwihangana uyu mukinyi nuko naho bamubuze, gusa twizere ko bazogura uwundi ukomeye cyane paraporo ya Nico William. Ni FC Barcelona yahise itangira gushakisha Luis Diaz, harimo na Marcus Rashford. Kuri Rashford nawe arakomeye kandi ni umukinyi uzi gutsinda, ni umukinyi uzi wirukanka, ni umukinyi ni umukinyi ne weneje byose, gusa ikibazo ciwe ni kimwe nuko akunze kuvunika cyane. So ni Barcelona yapushinze cyane kuri Luis Diaz, babategura na bid bazojana i Londres wa Liverpool gutanga kuri Luis Diaz, ariko Marcus Rashford we arahari, yamaze no gusezera Man yuko azoyisiga muri ino sana. None se wowe ubirevye Rashford yinje muri Barcelona, muri attack ninde yoshobora kurisha cyane bench? So ni Marcus Rashford ukina neza cyane, ukina ku 9. Urumva Marcus Rashford aje muri Barca zokorohera Barca cyane kuko 9 ryabo ubona ko riguma guhuzagurika, ari Lewandowski, ari Ferran, damukinyi. None se uhashoboye tukiraho bukeya kuri Rashford yorisha Lewandowski ibenchi, ni gute bimeze? Rashford kurisha Lewandowski benchi, so ni ibintu bisanzwe kumurisha benchi Rashford. Lewando yorisha Rashford benchi, ni ibintu bihari kabisa. Turebe kuri Luis Diaz nako mpambora bamushaka cyane muri Barcelona, ibyiwe bigerehe. Urebye na priorite ya mbere ya Barcelona ni Luis Diaz. Luis Diaz niwe bakeneye cyane, niyo priorite ya mbere ya Barcelona. None ko Luis Diaz
twatubona kaho imyaka yamujanye, none se arico azofasha Barcelona? So Luis Diaz gufasha Barcelona azoyifasha, aracafite nimba ari imyaka 26, aracafite hafi imyaka 4 yo gukina neza. Turebye neza Luis Diaz ntacyo ufasha Barcelona, arashaje kandi imyaka yo yamujanye, kandi ndio azi gukina, nawe wifasha mu myaka 2, naho tuko turabona kaho ntacyo yobafasha. Icyari cyiza nuko bozana Rashford kuko aracyari mutoya par rapport ya Luis Diaz, kandi unarebye n'imipango ya Hans Flick iwashaka abana bakiri batoya kugira bazomufashe mu minsi iri imbere. Ni Luis Diaz ukinira Barca hafi imyaka 6 myiza cyane, myiza cyane. Luis Diaz aracari umwana gusa, reka turindire turebe bidi bajanye Londres, turebe ikizovamo. Ibo cyane priorite yabo ya mbere ni Luis Diaz. Urumva ibya Marcus Rashford bizoza nyuma yuko babonye ibya Luis Diaz byanze. None iriya muri Man ko twatubona ari abakinyi benshi babasohoka n'abandi babinjira, amakuru yifashe gute? Ni Man igiye gusohora abakinyi bayo benshi, harimo Tyler Malacia, harimo Marcus Rashford, harimo na Jadon Sancho, harimo na Anthony. Urumva ni Man igiye gusohora abakinyi batari bake. So turaza kureba rero abinjira muri Manchester United. Ni Manchester United yamaze no kwaka Rashford nimero yiwe 10, bamwereka ko batakimukeneye. None se ko Manchester United yasohora abo bakinyi kandi twatubona itameze neza, none kirashakizane abandi kugira ikomere ni gute? Cyangwa ni faranga babuze? Ni Man ihashaka abandi bakinyi bashasha. Urebye ko Marcus Rashford nabo bandi batayila Malacia batari mu mipango ya Ruben Amorim kara piste kuzana Bryan Mbeumo na Victor Gyökeres. Hamarika tuvuge kuri ntuze kuri transfer ya Kyle Walker muri Burnley. Ni Kyle Walker hava muri Man City aja muri Burnley. None ko twatubona Walker avuye muri AC Milan yari equipe imeze neza kandi ni equipe ikomeye cyane, none ko baramwitesha bakamugurisha, ni gute vyagenze? N'uje sindanabitahura. Kyle Walker yari intizanyo muri AC Milan, ariko AC Milan ibwira Man City kwitazomugumana. Imbaruko Burnley uko ifite amahirwe cyane ko yaguze Walker, none se yaje ku ntizanyo cyangwa bamuguze byose byarangiye? Ni Kyle Walker waguzwe byarangiye, azokinira Burnley. Imbaruko ibintu bimeze neza. Burnley nayo muri iyi sezo iraba ikomeye cyane, izotwereka ubuhanga muri Premier League. None abakunzi bacu n'aya makuru dufite zogenda tubashigikirira, tubaheza ayandi makuru buke umunsi ku wundi. Ngaho murakoze cyane. Ciao.